ahubwo je ndashaka kumenya impamvu ntugitonda ku kazi. Haizi imisi ishika kuri ine atuko onye utaratonda ku kazi. Hoba habaye iki? Okay, ikibazo kimwe nanje ngomba ndagwijure ni kimwe sawa. None natonda ku kazi ibikorwa vyafuye. Ibikorwa ntivyapfuye muga absence yiwawe rerekana ko hari kinogo kibuze. Go bizohera nsoza nta kibazo. None ko wishura uko onye menga abantu bose bafitiye ari nibiki wabaye iki basi? Nabwo merewe neza hajya abarundi barayamaze ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda, ariko ayiwanje akoroka ava maraso ava mu maso akoroka. Ndabona amarira ni menshi mu masi wawe. None wabuze iki? Umugore wawe ho ari he? Nagahinda hajya kubaka ukiri muto si ibintu byiza. Arandamusa nkabona acambaza ngo madami wawe ni yari nari nakababare nari namubwira umugore wanje si yari. Iyo asanze umugore wanje atahari ntiyicara cabandanje cabana n'umutipe none ko nzi ko mfitiye amafaranga none ko atavugishije ivyerekeye amafaranga. Navuga toka kure atachichuba none aniyakinira nzayamu. Rero gira kandi mbona ni kabiri gatatu mbona ibintu bishakuwa nyene nakamenyero anafuatilia sana ujamaa. Sasa ikibazo coba nimba ari cerekeye inzu niyo kibwira umugabo nani akibwira umugabo akibwira nde akibwira umugabo. None ingorane we nabwira umugabo ikibazo acabwira abandi ikiba ibindi bintu. Rero mfite akabonge k'umugore wanje ndakeka yuko iyo basohokana n'uyu nabashaka kumita kamandi namba mu nyumba niyo mutipe. Sali bakunzi ba Nyinshi Media, bakunzi ba Ntare Jinda bahaye mwiriwe bwake mwaramutse bivanye naho muri mwese. Ndabakunda cyane hamaje no munsi vraiment nashitse mu rugo kwa manager wanje ngaha musanze muzi Frank. Manager wanje twamutelefone ku kazi kuko yaramaze igihe adatonda. Tumutelefone twumva yuko amarira ni yose ku telefone cyatuvuga ati timbo tave twe dushike mu rugo turabe ivyo bintu vyamushikiye nyimba ari kiriyo tukimenye nyimba ara kandi kagorane k'ubuzima tukamenye. Ariko je uko ndamusanze vraiment sinovuga ngo numukene bw'amafaranga kuko mbona yiteretse abagabo bane ngaha anye niwe yiteretse vya bindi vya musteri n'abagabo bane ngaha niwe yiteretse kandi ndamwihoyeje mbona agahinda ariko hose ntituzi yoba yabuze ntituzi ico bacagizene. Ariko ko naramutse ndamushikira ngaha mu rugo rwiwe noshobora kumubaza impamvu n'ivyo ariko arakora. Manager VIP fresh meze neza none ubibona. None aya macupa aya masaha ngaha kwisaha je mbona turi mu masaha ya saa 4 y'agatondo ariko izisari guteretse amasteri zingano. Ega ajya kunywa birafite amasaha. Kunywa muri leta yacu y'u Burundi birafise amasaha nta bantu banywa mu gatondo. Umvuza nari ndakubwira kwanza wenga ndabona ko urashaka kuncanganya cyane. Sishatse kugucanganya ahubwo je ndashaka kumenya impamvu ntugitonda ku kazi. Haizi imisi ishika kuri ine atuko onye utaratonda ku kazi. Hoba habaye iki? Okay, ikibazo kimwe nanje ngomba ndagwijure ni kimwe sawa. None natonda ku kazi ibikorwa vyafuye. Ibikorwa ntivyapfuye muga absence yiwawe rerekana ko hari kinogo kibuze. Go bizohera nsoza nta kibazo. None ko wishura uko onye menga abantu bose bafitiye ari nibiki wabaye iki basi? Nabwo merewe neza hajya abarundi barayamaze ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda, ariko ayiwanje akoroka ava maraso ava mu maso akoroka. Ndabona amarira ni menshi mu masi wawe. None wabuze iki? Umugore wawe ho ari he? Nagahinda hajya
kubaka ukiri muto si ibintu byiza kabisa. Byiza nuko ukubaka umaze gukura, umaze kubuza n'ibyo ugiyemo, kuko kenshi iyo wihutishije ibintu hari ibibazo udashobora gusporta. Ibyo bibazo rero nivya gushika ko ugacupanika, niko naje wambonye na panise ngaha. Bisigura rero ubu ikibazo ufise nico kuba wararongoye hakiri kare canke ufise ikibazo n'umugore wawe. Ndavyibaza. Erega umuti w'ibibazo ufise sukuca witereka inzoga nk'izi inyu ugatangura kwidroga canke ugatonda ukareka gutonda ku kazi. Urashobora kuja no mu rusengero ugasenga ibibazo ufise bigahera, pana kwiyahoza ibiyo vya bwenge. Je nka manager wa Nyishu Media, ari ibintu njejwe kandi ibintu nkora, ariko muri minsi vraiment ndasavye imbabazi abakunzi ba TV yacu Nyishu Media. Gusa urumva nijwi ntirisohoka neza. Vuga nyene nka manager nyene apana kuvuga ijwi ridasohoka. Aba manager bafise ijwi rigororotse vuga. Manager ariko nzopfa. Uzopfa. Ariko none basi tubarire bari abakunzi ba Nyishu Media vyagushikiye ico wabaye gushikiza isaha uri kuri yahuza ibintu by'ibiyoga. No, nukavuge nabi. Ndakwirukana mu nzu yiwanje. Uvugana ko ni yahuje inzoga. Si mu rwanje none simfise itegeko ryo kunywa inzoga. Ni mu rugo iwawe kandi no kunyirukana ubifitiye uruhusha kuko nimvira mu nzu simvira mu gihugu. Aho hisha. Aho ushaka makuru ndagwa borobora. Kanza nsingeneye zimakoza kamera ndagwa ta kamera kwiraka. Ko ibintu nivyo mu rugo sinshaka n'ibintu vy'amakamera. Ibyo bintu none byo mu rugo. Basi urashobora kuronka na commentaire ivuye ko umuntu akavuga ati bigenze ukunuku. None umugore wawe bimeze gute? None commentaire mwumviriza commentaire ushaka mbaka ice ngaje singenera commentaire. Umugore yagutanye n'inzu canke bimeze gute tubwire. Ayo ni amabanga y'inzu nakubwire kwanza muzime kamera. We bwira wewe ni ziba kamera. Bakunzi ba Nyishu Media meko murabona ibi bintu. Je sinshobora kugwa amakuru. Ariko arankwa muri ano masa. Akazi nk'ubu unye bahebi yake ibaza we kuri ku kazi. Oya nawe arabizi yuko ari ibintu bingora ko naramubwiye yuko je ko nawe nyarazi ko mfise umugore. Rero ivyabaye hagati yanje n'umugore bimwe narabimubwiye bike gusa narabimubwiye arabizi. None nk'abakunzi ba Nyishu Media barashaka kumenya manager wa Nyishu Media yashikiwe n'ibiki yabaye iki. None nashikwe n'ibishikirwa abantu bose none si ibintu ni kawaida tu. Izi saha wambaye iboka impuzu zo kuraramwo agasengre. None kwambara iboka inzoga nk'izi inye. Madame wawe ari heje ngoma nkubaza madame kuko ndazi urubaza. Unyibukije madame ncatangura kumva akantu ko karazunguruka. Rero madame ufuma wihoza no kuri numaze ibindi vyareke madame sinshaka. No kuri sinshaka ya madame. Ni madame waramwirukanye. Bimeze gute? Erega tubarira idonido. Erega umugabo ushobora kumubarira ivyi wawe akagutoza imitwe. None ushaka je nyararaze abantu bose babimenye. Kuko utari kuza wazi atakamera office tukavugana nkabikubwira. Nkuko nabibwiye CEO X-Ray Bam. Yabimbajije ku telefone turavugana ndabimubwira. Wewe washimye kuzana kamera. Kanura erega uri kurasinziye. Kanura n'abakunzi ba Nyishu Media babone ukuntu umeze. Hai. Mambo. Akaboregwe ni kabina. Ese bwo mbona twenga manager. Umvana re jewe nukuri ndafise ikibazo. Sinashima kukivugira ngaha ariko gusa ndazi abakunzi ba Nyishu Media. Muzonerera na commentaire vraiment mumfashe kuko biramba kuko hajya ubuzu buragoye. Ubuzu sukubaka gusa canke se erega umuntu afasha uwundi twamenye niyihe mpamvu nirihe kosa. Impamvu jewe ngaha ndapanze aba munzu panze. Yes ndapanze. Rero haraga agatipe nyene mangiyeko bita umva nako nyene ka manager kuri urupango niko kaza gutoza amafaranga. Inkuru hari nuko mu mezi
inyuma abiri narigeze kubura amafaranga nyene urazi ari urabura amafaranga birashika nyene gusanga urabona turakora murabiza aka kazi kacu yege turonka amafaranga ngo turonka amafaranga rero vyarashitse rero ndaburanirwa mburaniwe rero ndamwiganirira ndamubwira kuri nyihanganira nzoyaronka ninayaronka nzoyaguha ego gusa mu nyuma nkamutelefone ndamubwira rero amafaranga yawe narayaronse ingu yatore umwana w'umwe reka shani atari ngo rindira ngo nzoza kuyatora ibaze none umuntu ashobora kwanga amafaranga ibaze nambwira amafaranga yawe narayaronse ngo yatore ngo nzoza kuyatora sandarindira ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu gusa ivyo nabifashe simple ngira ngo mvuga nabwa shonje niyaronka amafaranga niyakenera amafaranga nzayamu kuko amafaranga ndayafise nabwo atari menshi mbuza amafaranga meme make hari ndayafise kuko ndashima kwanza kuko Imana yamaye amagara ndakora gusa nabonye akageso kabi kuyo musipe n'umugore wanje bisigura umugore rero abarega kabati wavukamena nabiguze amafaranga yanje none umugore sinamukoye amafaranga yanje none nibashaka kumuncamwo ega jewe kimbabaje ngaha nuko ndabona bashaka kuncamwo umenga simbona kandi jewe ndabona bashaka kuncamwo nukuri canke umugore wawe uguma ku kazi ntumuha umwanya ukwiye kugira ngo ubashe kuba muri kumwe nare aka kazi kacu urabizi ariko iyo ndonsa akanya jewe ndatamuhira nyene tukayaga tukavugana reka nare ndakubwira akageso nabonye kuri umutipe n'umugore wanje naka uyu mutipe yo aje akansanga ndi muhira arandamusa nkabona acambaza ngo madami wawe niyari nari nakababare nari namubwira umugore wanje siyari iyo asanze umugore wanje atahari ntiyicara cabandanje cabana n'umutipe none ko nzi ko mfitiye amafaranga none ko atavugishije ivyerekeye amafaranga navuga toka kure atajicuba none niyakinira nzayamu rero gira kandi mbona ni kabiri gatatu nca mbona ibintu bishakuwa nyene nakamenyero anafuatilia sana ujamaa sasa ikibazo coba nimba ari cerekeye inzu niyo kibwira umugabo nani akibwira umugabo akibwira nde akibwira umugabo none ingorane we nabwira umugabo kibazo acabwira abandi ikiba ibindi bintu rero mfite akabonge k'umugore wanje ndakeka yuko yo basohokana n'uyu nabashaka kumita kama ndamba mu nyumba niyo mutipe niko rero naje nitamwo rero jewe ni stress ngani kure mu stress kuko aja ni nanywa inzoga nkazikubita urabona ini ndayimara amaze kwita reka niguhongora amenyo ibi ni byuma ntibuguruza amenyo bakunze banyinshi media muri ko murabona ibintu byashikiye manager wanyu manager wa nyinshi media afise umugore bapanze inzu rero gupanga inzu umugore ngo niwe aja kuvugana ibintu vyerekeranye n'amafaranga akavugana na nyene inzu ariko nyene inzu nawe akaca yibinda umugore wiwe amahera ntariye gushikiza isaha umutipe narariye amafaranga manager amezi 8 yose utariye umva rero akeka yuko nyene inzu yoba asohokana n'umugore wiwe nivyo bigaragara kuko umugore wanje asigaye anyishura ukono yishakira ariko je nk'ikintu je novuga ngo nogenda ndanaguhanuye izi nzoga uri kuranywa ntabwo ari zo zimara stress ahubwo ikintu kimara stress ko wabivuze nyene ukabimenya have tubishira hagaragara tubishira imbere ya kamera wabikoze ubishira kamera imbere kanga ikintu ca mbere cyo nico kurondera kwanza baba munye nyumba tumubaza impamvu atakurihisha amafaranga y'inzu tumubaza impamvu ariwe arihisha umugore hakurihisha umugabo ico nico kintu je mbona co bagikwiye ngaha anye kandi twokora nk'abantu twiyemeje gufasha ingorane ku bantu nkawe ndabona uri ufise ingorane muri wa mugambi wa nyinshi media wo gufasha abantu nawe uri mu bantu twofasha tukamenya umugore wawe ukuntu vyogenda ukuntu twamufasha
nyimba ari uwawe tukamugarura, nyimba hari izindi mpamvu dusigure zoba atari izo onye tukabimenya. Uru runtu reka kuguguruza amenyo. Bakunze Nyinshi Media twigire Beni ariko manager impanuro ndaguhaye wazumvise. Ibi sivyo bimara stress. Have tubishira imbere ya kamera byose. Bose tuzobarondera tubatubwiza ukuri. murakoze uzorana jinda nazoza